Mwaramutse Uburundi bufise ibibazo vyinshi maze imisi ndabikwirikirana nico gihugu navukiyemwo mfisemwo imiryango amafamiye turavugana barafise ibibazo vy'ubukene barafise ibibazo vy'ibiciro vyaduze imishahara mike kubakora ibiterwa bitacimbuka mu ntara vyahora vyimbuka ku bwinshi hari ibibazo vyinshi kweri canke ingorane nkoresheje ikirundi inaza kibazo nk'ikinyarwanda ibibazo bimwe kumbura tubisangiye n'ibindi bihugu nk'ibibazo vy'amabeyi yaduze ariko n'ibindi bibazo bimeze nk'ivyisangijwe n'Uburundi ariko hariho umugani bavuga ngo ukurira ubusema avuga ngo naka ntarira busema jewe mvuga ko abarundi canke abavuga amakuru tukwiye kuraba tugatora ingorane dushimikirako ndavuze kuki maze imisi nkurikirana amakuru avugwa ku Burundi simba nzi abariko barayavuga kenshi na kenshi imanye radio yasohoye ariko kumva igituma ingere no video abantu bafashe iminota ishika hafi 10 bari kuvuga ngo inzoga z'ibiyeri mu vy'ukuri ikiyeri kizimvye wokireka si ikintu utanyoye wopfa ariko reka ndakumvisha ayo makuru hanyuma nawe uragira urubanza uciye birumvikana nk'umuntu idodomvye iminota 2 ariko iminota 10 uvuga ku nzoga z'ibiyeri numva ko uba ata bindi bibazo ufise twe twakuze ahantu twanywa nk'akaro nk'ugwawe ko ikiye cyari kizimvye urumva ubwiye umuntu ngo nabuze hangura ikiyeri yari kugutwenga niyo mpamvu ahubwo rimwe rimwe n'abaje bategetse Burundi babatwenga kuko ntimuzi kuri abantu bamwe ntibazi kuraba ingorane aho zihagaze bagatumbeza kuri izo ngorane utwo tundi novuga ko umuntu ashobora kubaho tumeze uko umuntu akatuvuga mu nyuma cyangwa akaduha iminota mikeyi reka ndakumvije nawe ugira icyo ubivuzeko. Imyidogo irabandanya mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bururi abo banywanyi bavuga ko badafise ico basigurira abanywanyi b'imigambwe Iprona na Frodebu kubijanye n'ikena ry'ibinyobwa vya Bralud bitaboneka muri iyo ntara biturutse ku mabarabara atakozwe aho ku ntwaro z'iyo migambwe ibinyobwa vya Bralud ahi Bururi ngo yarinywa nawe bo reka mpagararaho urumva ikibazo n'amabarabara atakozwe mugabo abantu bagashira imbere ibinyobwa ibarabara ritwara ibiharagi ritwara umuceri ritwara indagara ritwara abantu barwaye ryunguruza abantu baja gukora akazi no kuramutsa imiryango mugabo bagashimikira ku binyobwa ku buryo ucumenga ufata ko abarundi atabibazo bafise mu sanzu nka jewe muhiye n'umuntu akambwira ngo je ndafise ikibazo cyuko narosa ngura ikiyeri novuta ko ingorane zose yayazi hejeje yagomba kwivuna gasase abura ahagura ibiyeri kuko niwogura ibiyeri utaguze ibiharagi niwogura ibiyeri umwana agwaye utamujanye kwa muganga niwoja kugura ibiyeri utarishe inzu ubamwo usibye ko harimo ababikora ariko tumere nk'ababa icyo novuga raisonnable mu kugira icyo iyo twidodomvye reka tubandanye ivyo intwaro ya CNDD-FDD ngo birateye isoni birababaje uyu munyagihugu ijwi ryiwe ryahinduwe arabishikiriza aha turinda duteye akakamu nidusize inyuma umugambwe w'abadasigana Iprona na Frodebu bati none ko mwadondaguye yamamaza bati aya mabarabara takozwe inzoga zitadushikira byo kuzobibaza nde aha okay ngezaho kandi amabarara ntiyakozwe ngo inzoga zidushikire wocumenga amabarabara yubakwa kugira inzoga zishikira abantu urumva ivyo mvikana cyangwa ibintu abantu bafonda icyo nashaka kuvuga nako sindi muri politike jewe nico tubona naje kuvuga ngo ivya CNDD Iprona Frodebu ndi kuvuga gusa kuvuga ngo ibarabara ntiryakozwe kugira ngo inzoga zidushikire hari igihugu bakibarabara kugira ngo inzoga zishikira abantu urumva reka dukomeze ngaha ku centre Bururi bati tugarutse ko twumva ni Matana naho nyene ngo hariho amabarabara ibinyobwa vya Bralud bidashika kubera amabarabara mabi twobibazande
uba kwindi imigambo yindi nayo ituronkeraho kandi tukaba ico twisiguriye iyi imigambo nyene itonafrode bati mbega ibi vy'amagurupe yo guhabwa inzoga ku magurupe bati ku ntwaro z'iwacu byari bihari bati imodoka rero ntizacangazwe na ziratembereza zikabura n'uzigurira n'ikazijana zibiri kubera iki ikinyobwa caguma kihari kuja tubico tuvuga birateye isoni birababaje abantu turi ku butegetsi ikinyobwa kikajamwo nkunzi kikaduzwa igiciro na babandi nyene bariko baritoza canke batowe kumwe kwa angre kumwe kw'isukari kumwe kw'igitoro arakayobera bahinga. Okay, angre isukari igitoro aho no kumva mugabo kubicira mu mugumwe gufata ikiyeri n'isukari ukagishira mu mugumwe aho naho nyene uba utashoboye gutora priorite. Mu bisanzwe dufate nk'akaroro ngaha iyo barashobora abantu badafise akazi canke abantu bakenye ukundi barabaha mvuze nk'umuntu nk'abasaza canke nk'umuntu ari kurondera akazi barabaha ivyo bitangwa na ma benefit no ko ari action sociale imfashanyo ivuye muri leta ariko inzoga n'itabi babaha ikarata yo gusuma iyo karata nshobora kuja kusumisha inzoga n'itabi kuko bafata bati umuntu akeneye ibiharagi ibijumbu amateke umumbati ibigori ivyo kurya kunywa bagashamo nk'utuji nyene kubera two tuntu umuntu anywa atari nka Rix ari nk'ukizimya inyota ndaca kushikaho nico nyene ariko inzoga ntibayishira muri kuvuga ngo umuntu ngo inzoga yabuze ngo akayishyira mu mugumwe n'igitoro ni ngomba kubera abantu bajya ku kazi nico gizana ibintu ariko inzoga n'ikintu utoshira mu mugwi ico kimwe n'isukari n'igitoro sinzi ikindi yavuze ariko numva ko yabishyize mu mugwi utari wo inzoga ziri mu mugwi wawo hamwe n'itabi hafi n'urumogi reka dukomeze twumvirize. Igasebuke muri komine Matana idepo y'ibinyobwa vya Brarudi y'uwitwa Joseph Bizindavyi yarugaye ibinyobwa ngo ntibikihashika kubw'ibarabara ribi abanyagihugu basanzwe muri CNDD-FDD bagatangazwa n'ingene mu ndwi iheze umugambwe CNDD-FDD uramutswe igihugu washoboye gushikaho Imatana kwiyamamaza ntibacishe mu kanwa ivyibarabara ririko rituma n'inzoga za Brarudi zidashika aho zirangurizwa. Birateye isoni kubona aho hantu kuri Igasibuke harumu yitwa Bizindavyi Joseph yarahafise idepo abanyagihugu bakaranguraho ndetse na paruwasi karangura iwe mugabo ubu no munsi yarugaye arugara mu kubera ibarabara ariko kuwa kabiri ugwahera kwiyamamaza baraje mugabo ibyo barabara byacitse ikinyobwa kikabura ntacyo bigeze bavuga ndawimbira nawe. Ihoteli Orotieda iri hafi y'isoko y'inka y'Imatana hatahora habura ibinyobwa vya Brarudi naho bizimvye ntibikihaboneka ku rugero rwiza kuko abanyagihugu ariho basigaye birukira mu kwivuna akanyota abanywanyi akangako kintu kuvuga ngo akanyota inzoga nta nyota ivuna. Okay, umuntu avuga ngo inzoga iravuna inyota y'ivyo bintu sinziye barundi babikura inzoga ahubwira gutera umwumwa muzobaze umuganga wese inzoga igutera umwuma ahubwo irakumisha inzoga nta nyota ikiza ndaja kugishika koreka mbandanye. Ba CNDD-FDD basaba musitanteri wa komine Matana guhagurukira ibiciro vy'ibinyobwa biri hejuru uguteba kw'ibinyobwa bishikanwa ibururi rituma abanyegeje inzoga baca baduza ibiciro uko bishakiye nako gukosogwa. Nivyo kunyegeza inzoga hari ikintu bita boycott sinzi ko abanyagihugu bandi barabimenya bita boycott. Inzoga uyihojeje umunsi umwe iminsi ibiri ntiwopfa ego numva ko ikuvuna inyota mugabo ntiwo kwicwa n'umuma ngo wabuze inzoga. Hariho umuntu w'umudandaza ari kugira abantu ibintu vy'amangetengete akanyagiza inzoga nawe nyegeza amafaranga yawe. Nta muntu mu bihugu bizima anyegeza ikidandazwa urudandazwa urusora kugira barugure ikintu banyegeza n'urumogi naho nyine kugira ngo polisi ntibafate ntabwo banyegeza kugira ngo abakiriya ntibagure wewe wonyegeza ikintu uri kuragurisha nawe ukinyegeje nanje nobika amafaranga yanje nkinywera amazi nkikora urwagwa mu Kirundi wanashaka hanyuma nkaraba izo nzoga wonyegeje kuzozinywa wenyene. Ivyo numva ko encore une fois sikibaza abantu bagomba gufatira iminota nk'iyi
ku maradiyo nubwo nagira gifashe ku minota reka twumvirize birakomeza tukiri ngaho kuri centre Matana kuri twebwe turi mu Rwanda CNDD-FDD hariho ihoteli yitwa Orutieda ujya ku isoko y'inka cyangwa uvayo abanyagihugu benshi bakunda kuja kuyirukira kuja kuyihereza agacupa mu gihe ahandi kiyereka igurumbi 4 bitanu iyo hoteli iramutse yose hari bahora bahatinya ko ari ibihumbi 3 kubera mukibiya mugabo baho bikeneye ahahora hagana 25 biciro cyane nabo bahinde bagashasha ko bakanigeza inzoga iyo zibonetse nabo bashasha ku ikiyeri ibihumbi 4 bitanu. Okay, no kuvuga kivuye ku 2005 gise kuri 5 kuvuga double ukagwizamo kubiri. Jesse inzoga nyinshi ndanywa rimwe mugabo mu gihe no genda ahantu ngasanga ikintu nagura caduze cikuvyemo kubiri ntacyo noba nkiguze norindira kikazogera kwibeyi iyo yoroheje ndagwa nk'akarorero nkino je ndakunda amavoka nakuze wacu tuyajya cyane no ndayajya cyane mu gihe cyo mukera kayo ndashobora kuronka ivoka rimwe ku $1 rimwe tufate mugabo nk'ubu ugiye mu isoko nsanga ivoka ari $4 ntajyo ngura ndashobora kugura ikindi camwa ivyamwa bigezweho nima ndashira mu mukate ndashobora kurondera ibindi ngashira mu mukate ndariguze naho kandi sinjya kwidodomba kubera niko isoko imeze nije mpitamo kugura cyane singura ariko ibiye nkuko nabivuze si kintu novuga ngo no kwinigira ngo vyazimvye nje gufata amadeni canke nigabana ngo ugiye kugura ibiyeri vyihoze mu abarundi mwe ibiyeri mu vyihoze babakangisha ibindi sukari ndavyumva gitoro ndavyumva ni sukari kumbura vyumviriye usanga atari ngombwa cyane muga gitoro kubera arico gitwara ibintu nibindi ariko byo vyinzu by'ibinyobwa vya Brarudi yo hoteli Orutieda turetse ko yakingirinzi turetse ko n'umunyagihugu ariyo yasigaye yirukira iyo nayo nyene ibiye bisigaye bica bikena n'ingoga kuko isigaye ariyo yirukirwako n'abantu benshi cyane buca kwereza icyo kinyobwa cya Primus aha tugaca dusaba mustanteri wa komine Matana akurishoka byose yamire ibiciro birenze yongere agarukane igiciro kizwe na leta ikindi ibintu byo kwa muntu atabaza leta na ba mustanteri hari ikintu bita marché mu gifaransa cyangwa market mu cyongereza no kuvuga ni ikintu kitaboneka si nk'isoko nk'igisoko y'Imatara nyine bagurisha mu inka cyangwa irya soko zindi ziri hirya no hino ni novuga ko ari ikintu kigizwe n'abagurisha n'abaguzi naka ikiyagise kuri 5 mukaguma mwirukanga ngo duhe nico wanyegeje duhe ico gihe ntaco tuma akigurisha 2 na urimye ibiharage hanyuma hakaza umuntu ati kilo cy'ibiharage ndagohe 10,000 ubundi ati ndagohe 5 wo kwakira uwa 10 mugabo isoko ukuntu ikogwa usanga iyo nyene buhoro barumvikana tavuga ngo barumvikana nyene bigaragara mugabo ugiye kukigurira kure ku 5,000 kuvuga ndisubira inyuma ko ndazi ko makiranguye 1,000 nta kuntu kunguka inshuro 5 reka nje kunywa amazi acavuga nta bine ubona gute bine nayo bina cyari menshi no kwikora gwagwa gwanje muhira nkinywe ivyo nka vyihoza kugeza hashika kuri ico giciro wanashaka leta yashinze mugabo habaye iyo negotiation kenshi na kenshi itaboneka mugabo ari uko umuguzi yagize ati jewe nta 5,000 ndagwa ku kiyeri nzonywa amazi canke nzicwa no muma usibye ko nta muma uca umuntu kubiyeri muraza muratohoza neza twihotero Orutieda ifashe ingenzi n'abanyagihugu bashoboye guca kwezi cyo kinyobwa ibandaniro ikindi kigira kandi hariho akari kabari kamwe ko muri bisi nako nyene kagurisha ikiyeri 3,000 mu gihe arakabari keza cyane naho nyene dusaba ko boguma baronka ico kinyobwa tugaca tugaruka ko n'iyi depo twumva yahagaze y'uwo Bigindavyi Joseph naho nyene isubire ho iranguze ico kinyobwa ntinyweshe iranguze
abanyagihugu begereye aho hantu kuri santere ya Gasibu ndetse ko hariho na paruwase nayo nyine iyo depo isubire ihereze ico kinyobwa abanyagihugu. Ariko rero cyatuka twebwe mu gamiseri DFD uko kutuza ibiciro ni rotare iba mu baforonezeri b'inzoga ntituzi ko ari bwasi kukuzana ibinyobwa n'ibi rero iba hari na bamwe mu mugambwe CNDD-FDD bo mu ntara ya Bururi basaba ko umugambwe wabo woshikiriza igihugu abashoboye gutwara bagatunganiriza uko bikwiriye abanyagihugu kuko bo ngo babona ko indongozi zituruka muri CNDD-FDD zananiwe. Ego nivyo ni habahe abantu bashobora kubaha ibiyeri banywa bahage ni vyiza. Ahavugwa ubukene bw'ibinyobwa vya Braludis mu ntara ya Bururi gusa. Okay, iki nico catumye afete mvuga nk'inkuru iyo video. Birumvikana ushoboye kuvuga uti hariho ahantu uvuga ki reka no munsi tuvuge amakuru yo ku kiyeri ariko reka dutore intara imwe tubivuge ko mugabo ukagira ama article abiri y'amakuru uvuga ku biyeri gusa nk'uko umenga nta kindi kintu kiriko kiraba mu Burundi. Ibiyeri, come on dude. Reka twumvirize no mu ntara ya Ruyigi ahabonetse ibinyobwa vya Braludi hakora ikimenyane batakuzi abandi babinywa ubaraba. Ikimenyane ku kiyeri babinywa ubaraba wo kwigira muhira ugahitana urwagwa reka buryo urwagwa n'ikiye nico kimwe n'ivyo kukubareza gusa nta na kimwe kiruta ikindi usibye mbere ko ikiye mbona ari mu rurazi nta mu rujya ora inzoga ngo bita ngo n'umukorora jipo cyangwa umunanasi je kuri kwanje umunanasi numva uryoshe gusumvya ikiyeri umunanasi usakana agasosera ikiyeri no mu rurazi kubera iki hoba ikimenyane mu nzoga ku kintu cyose kugurisha nta iki kimenya je nahora ndavyumva mu bintu umuntu ariko nk'imfashanyo ariko uri kugurisha mfise amafaranga burya abantu ntibamenya agaciro k'amafaranga je mfise amafaranga mu fuko wanje mu bindi bihugu vyose abantu baza kundondera guri kigura kiriya si jengenda ndayarondeza nkuko umenga n'ivyatsi n'ibikaratazi ngo mikiyeri ngo mbega amafaranga nta muntu yo yankurako yagumye wigurira ibizimbutsi inzoga y'ikirundi hanyuma ibiyeri bigeze kwibageze kubisohoraho umuntu wese akigura atavyo kuvuga ngo umunywanyi ukigure man kibonekeza cyane cyane ko mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi aho abakunzi b'ibinyobwa vya Braludi bavuga ko bamaze iminsi bataronka n'icupa ryo kuzimya inyota bakavuga ko naho kuzimya inyota ico kintu abarundi mu kivaneho inzoga nta nyota izimya ikiyeri nta nyota kizimya ikiyeri ahubwo gitera umwumwa ikawa kafe coffee nta nyota izimya coffee cafe itera hydration inzoga ni kwa kundi uyu nyoye inzoga uja ku muri toilette kenshi inyamba vita gusoba cyane kunyara ugasohora amazi arengeye nico kiyere wanyoye nico ituma iyo wanyoye ubukeye usanga unyotegwa cyane inzoga nta nyota ikiza inzoga itera inyota inzoga ni kintu cyaro wazira abantu bajya sinzi n'igituma tuzinywa nanjye nivuzemo nta kamaro gifise uko ukwirigura ca kubiti no kumabuye ngo inzoga zabuze ngo ntanyo inzoga ngo ndagiye kuma zirinze ziboneka bazisakuranwa kandi batakuzi bazugurura uziraba wagira ngo urasaba bakakubwira ko zaheze usaba woba uzibona bakubwira ko zaguzwe n'abandi kubera iki usaba ufise amafaranga bakazibikisha aho mu Ruyigi abihereza ivyo binyobwa bavuga ko inyota iri mu kubica kubwabo ngo kubona inyota iri mu kubica bro inyota ikwice kubera utanze ikiyeri ikintu gikiza inyota kw'isi yose kizwi ni amazi ibiyeri bitera inyota ikawa itera inyota n'icayi wanashaka gitera inyota
naji mu bisanzwe egira vura inyota vyihutirwa mugabo nayo nyene nkazivya vy'amafanta bijye nta nyota bikiza by the way bijye vy'amafanta na Coca-Cola nta nyota bikiza uzobaze muganga kuvuga ngo wayishwe n'inyota kubera ibiyeri come on man barongo udufaranga tubagoye bakabura evidama wabonye udufaranga tutugoye kubera ko ugomba kugenda duyerereza mu nzoga ku muntu atatwakira ahubwo umenga nayo mutora mwebwe mibarabara ko je nk'amafaranga ndayaronka ndayakubokeye hano ura ico batumaza umutima ushaka leta ihari ngo naco iriko ibafasha ubwo ko mwabuze ico mutumaza mwotundungikiye mwakabyara mwe kabuze abanyarwanda mwatunyohereje hano mwabuze ico mudukoza ibiye vyabuze none udufaranga mwabuze ico mudukoza mwatunyohereje hano bashaho ngwe kwiye kuhava iyi nkuru ni Nete Nancy Mutoni niwe ayidushikiriza. Bamwe mu bakunzi b'ibinyobwa vya Braludi mu Ruyigi twaganiriye bavuga ko bakubonye bakabona ntibakuzi urinda gusororera uhamenyereye akaza kukuzanira cyane ufite umugenzi akaba ari we ucako ukabona kuzimya inyota nk'abandi. Okay, ikintu cyo kuzimya inyota mwogihagaritse mu kusura kukivuga. Okay, mfata ko abantu banyamenyesha makuru n'abantu bize n'abantu baciye ubwenge inyota kuvuga ngo ibiyeri bivura inyota byagomba kuvugwa n'umuntu atasomye atagiye mu ishuri ibiyeri nta nzoga nta nyota bikiza. Okay, byo kuzimya inyota bamwe n'abandi rero batumenyesheje ko icyo kimenyane mu binyobwa vya Braludi giterwa nuko ivyo binyobwa biboneka gake cyane muri no misi aho bibonetse ngo ababicuruza baronka amatelefone menshi yabahamagara basaba ko bababikira ahandi naho ababicuruza ngo hari aho bishika bagashaka guca barenza ko ku biciro bizwi na leta aho rero bagaca baha ibinyobwa uwo bazinanye kugira ngo ntahave abadodobereza ngo babaca amande nubwo biruko rero ahenshi muri iyo ntara. Okay, reka ngezaho reka sinofata umwanya ndiko ndavuga ku biyeri ariko ico kintu cyuko utofata amafaranga yawe ukayabika nimba bari kukwima inzoga ico kicuga ngo inzoga zirakiza inyota sinzi ibintu bakivana. Okay, nico nashaka kuvuga numvise umenga biteye isoni kumva kumviriza amakuru hanyuma umuntu agafata iminota irenga 10 akava mu ntaja mu yindi muri kumwe naja mu yindi ari kuvuga ngo ibiyeri vyabuze ngo abantu bagiye kwishwa n'umwumwa nguko ibiyeri vyo babirikiza umwumwa. Sawa. Okay, mugire umunsi mwiza.